None management ya Natasha izoba he? Management ya Natasha mu buryo butaboneka. Haraho izuba mu gisyo canke mu ceceni. Wetu mwiza. Nkora iki kugira nzoje muri management ya Natasha? Unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umuntu wenyine aze kuririmba indirimbo zose kandi style zose. Nimba ushaka kwinjira muri management ya Natasha, tereka dread. Wongere umuyosho bwanwa. Ivyo vyose naravyitondeye kuva mu buto bwanje. Hari ikintu gisigaye? Nuko genda ugurisha kade gahene kawe ugashira Natasha gafungure. Ni wasaba uravuga ati Kidumu twese uri muri Kenya. Imiziki yawe hitingi. Ntukihitinga mu Burundi. Eto. Ndashaka ko nyandikira gastari. Nkuko Big Fizzo yigisha kuririmba bakiriko. Nagomba ndakubwire ko biroroshe. Ariko subo nyene Benishu ari impande yanje. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakanya makuru chama kibaza rubisha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubanze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurana n'abagabo bakunzi ba Bujahit TV. Right now rero ndi mu gisiyoni mu Kanyosha hamwe bavuga ngo yabona Sadbi kandi rero narusa makuru ahantu ndi bantu bambwiye yuko ngo Sadbi ngo yaraguze inzu mugabo nta numwe yabibwiye ariko nashimye kuza ko ndaharondera ngo ndabibaze kugira ngo abantu benshi bakeneye kubimenya ngo Sadbi ngo arafise inzu ariko narusa umuntu ambwiye ko Sadbi yaronse inzu kandi ngo yaramaze kwigura aha rero ndi mu gisyo kandi mpagaze imbere ya portail iyo nzu nyene guys sikenda gusavye yerekana inzu mugandi turabona ari abantu bahagaze imbere nshaka kuvugana nabo gatoyi yes ni inzu nyene vipi bro tubwire niho kuri ubushobozi bwo kuvuga ibintu nk'ibyo by'abasani biryoshe reka nanje nkubaze impano ya Fizzo yava ku Mana canke yava kwa Kidumu twomwishuriki nitwavuga ko yava kwa Kidumu abafanzi ba Fizzo badutira amabuye nitwavuga naho ko yava ku Mana ngo niko kitubaze vyo tuzi reka tumubwire katatu natwe navyo tuzi nuko nanje sindababwira iyo nkuru ububasha n'ubushobozi bwo kuvuga bino bintu nimubomora amazu yanyu munkurikire bro none basi wewe ivyo onye mvuze rero tirewe amakuru siyo re mu bisanzwe Sadbi ntawo tuzi kandi aho muga mwe mugere muravuga ibyo mutazi Zindira gatoya sike nkuko Bujahit yabibaza nabishasha bro mwe turasubira hanyuma reka kwanza vuga erega biragoye turashobora kuvugana gatoya muka manza bikoreye umusaraba wanje umusaraba umeze gute haje mwe muri bande kwanza mwe muri bande ni Bujahit TV none ninde yababwiye ko mu nkurikire umunsi tuza gukurika ko tumuzimenga bariko arakurika kandi mengo urakurikirana n'abantu batari bato none mwifuza iki twifuza ko dusigurira neza urinde none se uvuga ko ndinde bavuga ko ari inde wetu umwami w'imbago umwami w'imbago arabitoye nawe genda ugire gutyo wigisha amahanga yose ibyo wabonye n'ibyo wumvise yes bakunzi ba Bujahit TV ndi kumwe nandi ndi kumwe na wetu vipi sasa safi uko sawa ni bien afu mana umenga rero wa undi rero tumenyereye maniga ega maniga ni hatari ego mbe hajyanye biba bitanguye ryari we ibi nabitanguye amfite twabitanguye muri 2015 gutyo tuza ko postinga 2018 gutyo yego none ubu unye ko mbonye urukuraza muvuye he amfite turi mu ma repetition ko byari bimeze ego ko muri imenye n'abana bato nyene murabamenyere abana bato barabikunda cyane kenshi ego barabikunda cyane mbega we tuhajyanye kuba tubona yuko ubusa n'uambara nk'uvuga ngo umwana w'Imana Yesu Kristo none we ntubona ko abakristo bazaba bakugirira ikibazo gamani none umwana w'Imana Yesu Kristo yambara gute ubwo umbwiye ko ari dikoni mbwira yambara gute yambara yabiba ko hari nkuko nye amadikoni nawe yambara gute dikoni nawe ni Dikon Brian ntibyakina cinema yambara gute ujya niko yitwa yego nawe yambara nkuko nyene yambara nkuko nyene ujya si Yesu re afiti uvuze ko ari Yesu aho ubukoze ikibazo vraiment kandi umbwiye ko na abakristo bakurikira jewe bo bakoze amakosa ufuma akora ukurikira Dikon kuko na Dikon ntabyemera kuko nawe nyene we avuga ibintu byo kuri yego benga charité izi comedy wowe ukira urabona yuko zigufasha ikintu cyane mu byerekeye guteza imbere abantu bakurikirana entertainment cyane ego biratuma menyekana cyane mu makungu
makungu baramenya cyane kandi birimo hongeze ubu n'igihugu kimwe bamwe barakimenya bivanye n'ururimi ndiko ndavuga ururimi ruratushika kure ego ururimi ruri kuravuga rw'ikirundi ego rw'ikirundi ruratuma bamenyekana ni muhore mwabana b'imafumwe murabona cyo mumva n'inyuma Jace yakunze ba Bujahit TV unisharite lo comedy akubwira yuko mugire imbago maniga oya maniga imbago wapi gusa abakurikiranye ijya boro umfete kurumva izo menga ndiko ndigisha imbago mugabo series zikurikira zizogerageza batwerekene tuzokwerekana neza ko imbago atari vyiza na gatoya ego mbenga sharite nkawe tubona yuko usa nkuko abantu dufate bazoba bakeneye kukumenya mu nyuma bamaze kumenyekana gusumbya no munsi urabona ko isura bazova bayimenya gasharite afete batayimenye bazomvujwi bazokombejwe kabisa ego mbe ibinyi uri kurakora muri music industry urabona ko bifashiki amfite ibikuri je wifasha ndaronka agafaranga ndangije nkamenyekanisha ibintu byanje juste mpejeje nkongera nkatuma n'abari mu mahanga baguma banezererwa baryoherwa bivanye n'ibintu babarimo ego uravuga yuko bigufasha we na cyane cyane mbugwa muri music mu baririmbyi ubona ko byo bafashiki hoho nakantu kabaririmbyi bo barateguriye ahubwo uranyibukije ahubwo abaririmbyi vraiment kino ino series zozo zikurikira episode zozo no kuri batobarire nka Bantu Boy yo tuzovuga nkayo gatoyi tugiye kaga freestyle wetu mwiza nkora iki kugira nzoje muri management ya Nshasha unyitira iki mwiza nta mwiza atari umuntu wenyine aze kuririmba indirimbo zose kandi style zose ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store rondera mu kwandika ijambo Bujahit telecharge Bujahit hitamwo ururimi rukorohera gukoresha ikirundi igiswahili n'icyongereza mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira bwo gukoresha Bujahit canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu. Bujahit ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, ama foto n'ama video uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Bujahit iduhuza twese. none nimba ushaka kwinjira muri management ya Nshasha tereka dread wongere umuyosho bwanwa wongere umubogare myiza hamurangije wige no gusuhurijwe neza cyane hamurangije n'ivyo cyuvuga ngo Rabos ivyo vyose naravyitondeye kuva mu buto bwanje. hari kintu gisigaye nuko genda ugurisha kada gahene kawe gashira Nshasha gafungure hama biheze bigende neza. None je ko ndo mostare mfise mistari myinshi nico gituma renda kubwiye ko bigoye kwinjira muri management ya Nshasha bofu mubone umuduga winjiye mu ndege. None management ya Nshasha izoba he? Management ya Nshasha mu buryo butaboneka haraho izoba mu gisyo canke mu ceceni canke yongerebe inyuma y'igihugu ntawe urabimenya bizovana n'ivyo kariyumvira nawe. Nuko reka ngende kubikwirikira ivyo vyose. Ni wasaba uravuga ati kidumu twese uri muri Kenya imiziki yawe hitingi nko hitinga mu Burundi ivyo ushaka muri Kenya bibe nko ushaka ko biba mu Burundi bwacu. No kurangije gusaba gutyo kidumu azokumva akubwire nka Estanish mwegi wetu ndashaka ko nyandikira gastari nkuko Big Fizzo yigisha kuririmba bakiriko. Nagomba ndakubwire ko biroroshe ariko subo nyene Benishu ari impande yanje kubira ko yosha gatwara kwa ntuzeya hakaca haba kopi nawe bya bintu ko turanka mu gihugu. Uvuze ukuri Benishu kuko we nawe sindakwizera wahavuka ntwara
biragoye none gasharite urabona yuko ibi bintu kweri uzova ubiperforminga neza kuri stage nibagwamagara ngo uje gutwenza abantu nko mu rubanza ndakubwiye ko ibi bintu ko ibinda bigira kubera umenga ahubwo sindi ko mfite koko narushe natangwe aho ubundi kuko nshise imbere hoho ndashushe ibintu bigashuha cyane juste gusa mpagaze nkaramutsa abantu byonyine baratwenga ego baranezerwa cyane yo style ya mbere nkoze ndumva meze neza cyane muri jewe ego ben habindi bintu usanzwe gukora mu buzima busanzwe Charite ego mu buzima busanzwe nsanzwe n'umuproducteur ndakora video na audio ego ndi umuproducer ego urabona ko navyo nyene bigufasha mu byerekeye akazi kawe ka comedy ego biramfasha kuko amajwi kenshi muri misi ndiko ndayikora amason hamwe na production ubu ndazikora jeje nyene uretse gusa ko je isine ko ariko yadukorera kijya gikorwa mugabo kwizikwirikira zo birashobora gushika ugasanga nije ndazikoreye ego me kandi nizere yuko bizokoma bigenda neza Charite ego nuko ndavyizeye vraiment ndavyizeye cyane nizere yuko ni nabandi benshi kumbore bashaka kuza muri club ya Charite nigiki gisabwa kugira ngo baze baraba nuvuga intumwa bavuga intumwa canke ngo abakozi b'Imana akozi intumwa intumwa zitomba kubera intumwa z'Imana twosanga duciye kubiri ego en fait ugomba kwinjira biroroshe ego uraca ku rubuga rwacu urandika kuri Charite lo comedy kuri Facebook hamukaje twandikira inbox ukatubwira ati je nshoboye kunuko mumfasha tukagira kunuko inbox ego canke naho mukatwandikira kuri WhatsApp mwabarabunye ya nimero nyene ku ma video ego ntangorane bihari feedback ibona zimeze gute abantu bavyakira gute comedy kenshi bashikiriza Charite nukuri benshi bararyoherwa cyane gushikana n'isakora amasetu terabandanye bo baguma barira ati none mbega yakurikira bameze gute baranezerwa cyane sinokubesha ego benga Charite ho urafisa abagufata mu mugongo muri ivyo bintu ukora muri no misi ntaho ndaronka mugabo ndacumba gusa uruhu igihuha mugabo sino babwiza ukuri ngo bimeze uko neza kuko sindaronka makuru kwiya noboye mbe nka wewe dufate uri mu comedian nka wewe dufate ugiye muri yakundi y'abakomedi benshi tumenyere nga mu Burundi nigiki ubona yuko uzofasha muri ya style nyene gutwenza abarundi en fait birahari kabisa kandi ni byinshi juste kuko iyi style yoyo novuga ko ndo wa mbere muri Afrika no kwisi yose nta wundi muntu arakora nk'iyi style juste rero inje nkazana ikindi kintu kidasanzwe nsanzwe menyere gukora ama style yose mugabo nzanye ikindi kintu kidasanzwe muri bo cyojuha cyane kumbure bambwiye ati hari ahantu ko guhindura kuko urabizi ko numwami yatije urushinge sinibaza ko ibi byose ndabikora 100% ndabizi neza cyane kumbure hejo hari abankuriye bavuga ati wogenza uko genza gutya ego wabigiyemo kugira ngo bizogushikane ku Charite juste nabigiyemo kugira ngo maze nteze imbere igihugu kwanza hama nongere nteze imbere umuryango wanje ego hama natala yanje ego dure ku gihugu ugiteza imbere gute afite ku gihugu ama video arihuta cyane ama video burya arihuta cyane abari hanze barifuza kumenya ururimi ndiko ndavuga ndikumvuga nko mu Bufaransa muri Amerika Mexique zirabashikira cyane gose nabironka ayo makuru ego vraiment naho shaka bazombwire nze ndabarunkiye ama screenshot ku ma page kugira babone support zabo hari n'umuzungu aheruka kugira challenge asubiramo bavuga ko ndinde nyene muzungu vraiment ndatwe nka ndahwera ndavuga kumbe no hanze barankurikirana cyane rero juste bijya bintu nkora barifuza kumenya none umugabo komega ameze nka wa wundi ava mu gicahe ese ibintu avuga bisobanura iki juste ariko ndabivuga kubera ko ntashize ko script munsi ngo baze barabisoma bacha bifuza kurondera abarundi ati mbega iki gisobanura gasanga igihugu naco kiko kiramenyekana mbega ku ruhande rero rwa Charite le comédien bigufasha iki afite ku ruhande rwa Charite le comédien biramfasha gutunga umuryango harava magafaranga ndaronka kuntu mbaho ndaronka icyubahiro abamwe bahora bafata nabi ubu barambwa ati vraiment big up sana ego ku ruhande rero rw'ingabirano yawe ku ruhande rw'ingabirano yanje vraiment naho ndabona ko menga ndiko ndameliora kuko iniragi nasigiwe na sokuru wanje ego urakoze cyane we ego merci beaucoup Benishu ego imana bahezake namwe bongera umugisha nawe witugira je banyitwa Pipiro ro comedy kuwe bavuga Kavenius ni Kavenius si harare aragwaye ninde uwo bamwita ntunzwe n'ijisho munori ntunzwe n'ijisho munori twari kumwe nawe nuvuga n'umukurikira ntunzwe n'ijisho munori kumbure rero tubareke bibandanyirize mu gikorwa bari basanzwe muri mwe we turakoze cyane abasigaye tubandanye merci beaucoup muze mugaruke yego Keisi bakunzi ba Bujahit TV nkuko mubibona rero twari dusanzwe ko turarondera makuru ariko nabo tuko turarondera bamatsinzwe amaze no kwigira reka nacu tuzosubira ubundi tumurondere yanzu ya Sadvi tubibaze neza ko ariyo guys amakuru turasharondera tubaze neza ariko twace duhura nawe twahuye nabindi nyinshi byinshi bikenewe cyane tuzosubira inshallah imana bikunze on the mic ari Beni behind camera CK professional twari mu Kanyosha aho bita mu Gisyo
ntibagire kugira subscribe bye